Kandi undi ni bwiza. Yararuhura sometimes urushe ukaja ruguru ukaja gutembera ucuruhuka mu mutwe. Ahari waje kuruhura. Of course. Ama stress y'amamedi. Teze kuryoherwa nteze kubona ibintu byinshi ntari bwabone. Wow. Abavuga yuko mutazanwe na kamwe nivyo. Oya. Gusa tujanye n'impamvu nyinshi. Hari abagiye kuryoherwa, hari abagiye kumenya byinshi batazi. Oya, sinzi bivana ndabasuhuje cyane ndababwira ati mwikebuke muze dukunde igihugu cyacu c'u Burundi. Fiona. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir visiter notre pays en fait? Je m'appelle Joël, je viens de Belgique et du coup je suis venue au Burundi pour découvrir le pays, les collines, le lac Tanganyika et manger le kéké. Et qu'est-ce que tu t'entends avoir à partir après ce voyage? Yes, bakunzi ba Gat TV, this is Mr. Vibe. Nk'uko mubibona twatanguye gwa rugendo. Niyo bita Visit Burundi. Fukamubonye directrice. Mama, ego turi kumwe cyane gose. Muramubona ubu ni Dada Hosy. Nawe ari muri staff. Dada. Tunaanza safari sasa. Yes, ni Dada darli mwebonye ndi kumwe na Mr. Vibe ni kuri Agateka inyuma ya kamera hari Dada Hosy. Tugomba tugende tuganiriza abantu urane ko baratse. Uyu ni wajejwe ibintu. Ntushaka kwinjira utarishe. Yep. Twitege rero muri no rugendo. Twitege kumererwa neza na Visit Burundi, twitege kuryoherwa, twitege kugubwa neza cyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Niki kintu ino Visit Burundi mbe ni 7e edition ituzaniye ahandi hantu tutigeze tubona mu yandi ma edition. Icyo tuzaniye d'abord nuko ari ibintu bitunganije nkuko nawe bibona uko washitse kare. Ijisho ryonyene rirakuratira hama ni ibintu ni edition novuga yuko abaje bose barako bafisa kamwemwe kandi basisuka. Asante sana msaza. Asante sana. Yes bakunzi ba Gat TV tubandanye tuyage. Urana ko hari n'abakobwa beza. Wache muri Visit Burundi ni giki witeze muri no visit? Iteze kuryoherwa nteze kubona ibintu byinshi ntari bwabone. Wow. Abavuga yuko mutazanwe na kamwe nivyo. Oya. Gusa tujanye n'impamvu nyinshi. Hari abagiye kuryoherwa, hari abagiye kumenya byinshi batazi. Oya, sinzi bivana Yes. Iyo wumva washitse muri ugaparticipa urane uri mu participante ukabona washitse uje mu bintu bituma unezererwa akaranga kuraba igihugu cyacu wimva gute gasisi? Numva nezerewe cyane. Ego niyo mpamvu duhamagara abandi bose bazi tujane natwe. Abantu baba bavuga ati ibi bintu ntavyo twiyumvamwo bakajyorerwa no kuja mu bindi bihugu babwiye. Ndabasuhuje cyane ndababwira ati mwikebuke muze dukunde igihugu cyacu c'u Burundi. Fiona. Asante sana. Yes bakunzi ba Gat TV nkuko mibona staff irikira turati tugomba dutangura urugendo. Murane uko ari ibintu binezereje cyane turi kumwe nawe Hosy turamutse gato ibi. Yambu cyane murakomeye. Hosy arakunda kuvisit Burundi kweli. Cyane kwa ndi Burundi kazi kandi nkunda Burundi. Thank you sana Hosy. Kandi undi ni bwiza. Yararuhura sometimes urushe ukaja ruguru ukaja gutembera ucuruhuka mu mutwe. Ahari waje kuruhura. Of course. Ama stress y'amamedi. Yes. Hosy, ikintu utogenda utavuze abantu bataja mu mavisite bahomba. Bon, bahomba kumenya igihugu cyabo. Kubera ko ntushaka kurata ikintu utazi, epfo kubanza kugitembera ugira ukimenya umenye ibintu ushaka kugira n'ingenzi zitari z'abarundi. Yes. Asante sana Hosy. Yes bakunzi ba Gat TV tugomba dutangura urugendo kugira ngo habe dutsitaza abashoferi ariko mugumane natwe. This is Mr. Vibe. Murane yuko tubandanya kunezererwa vibe ya visite tugiyemo. Dada avuga indimi nyinshi. Hariho na mwene data twabonye hajya akunda igihugu cyacu. Dada tora bandanye. Bonjour. À part ça, je m'appelle Darlene, je suis journaliste en fait, c'est mon autre boulot. Et on voulait savoir... Ça vous dérange pas? Non, ça va. Ok. Hein? Je savais pas qu'elle était... Non, c'est bon. On voulait vous demander votre nom et puis qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir visiter notre pays en fait? Je m'appelle Joël, je viens de Belgique et du coup je suis venue au Burundi pour découvrir le pays, les collines, le lac Tanganyika et manger le kéké. Et qu'est-ce que tu t'entends avoir à partir après ce voyage?
Quelle expérience tu t'attends à voir en fait? Ben, la nature, moi j'adore la nature. Donc voilà, les balades, la nature, les arbres, les animaux, la source du Nil peut-être, les eaux thermales. Voilà. Quelle est la chose, je peux dire, que tu as vraiment envie de dire, je peux pas quitter le Burundi sans avoir vu ça? J'ai déjà fait beaucoup depuis que je suis là. Qu'est-ce qui me reste? Les eaux thermales, vraiment, ça j'ai envie de faire. C'est là où on va, parce qu'il y a les eaux thermales, mais on va aller à Bururi. Les eaux thermales de Bururi, c'est ce qu'on va expérimenter aujourd'hui. Passe le micro à monsieur. Namahoro. Ego. Mumeze neza. Ah, okay. Mumerewe gute? Hâte de découvrir, on va voir. À découvrir le pays. Et tu sais que ça va être donc c'est une découverte et une aventure et tout. Tu t'attends en fait quelle expérience tu t'attends à voir après ça? Ouais, de la bonne ambiance surtout. On a tout déco, ibintu biryoshye. L'ambiance. L'ambiance. Hanyuma découvrir turaza kuraba. Ibintu byiza kudekuvura. Okay. turabandanya tubereka Uburundi bwacu. Murabona ko abantu bariko baradugana kugira baje kuraba igihugu cyabo ciza. Ubu ni Mr Vibe, ini Agatech TV. Murabona ko imodoka nyinshi cyane zishika kuri zitandatu zuzuye abantu bariko baritegurira kuraba igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ino edition urabona yuko yitabiwe n'abantu benshi cyane. Mbega Uburundi bwacu, mbega abantu basigaye bafite akaranga ko gukunda igihugu cyabo. Ubu ni Kagaga Oji inyuma ya kamera. This is Mr Vibe na Agatech TV. Turiko turabereka ivyiza Uburundi bwacu bufise. Turane ko nyine cubahira umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari ku kivi. Kandi murabona yuko neza na neza abantu akamu yabateye ko kwitabira gukunda igihugu cyabo kariho cyane gose, kuko murabibona aho bidutwara uburyo dutegereza kugenda twihweza igihugu cyacu. Mugumane na Mr Vibe, mugumane na Agatech. Murabona yuko aha hari vibe, abantu baranezerewe. Ni sawa sister? Ni sawa. Utwenga neza by the way. Merci. Ntibarabikubwiye? Oya. Wimva gute kuba ubaye muri ino edition ya Visit Burundi? Turanezerewe cyane. Ni inshuro ya kangahe? Ni ya mbere. Oh, nice. Ndabona yuko uranezerewe, umeze neza, nta stress. Nike witeze utari bwabone? Kuvizita amasite touristique atari make ntari bwaje ko no kuryoherwa cyane. Wow. Ikintu uvuga ati jewe vraiment nari mpahamiye kubona. Wabonye kuri yo rero uza kubona nihi? Source du Nil najya mashute. Source du Nil. Ego. Reka tugushimire sister. Je ndabona kuri vibe ihari. Ndaza uraza kuvuga cyane. Yes, turabona yuko hariho no mu bogari fresh. Salama. Anakubona kweli bon. Ndakatu. Wihangana. So uri fresh? Is fresh ntari. Iyi ni edition ya kangaho za muri Visit Burundi? Une fois. Nawe ni yambere. Yambere kweli. Wow. Ni cyo kintu cyatumye uza muri no Visit Burundi? Ni témoignage z'abatanguye kugenda bangiye ko babiryoshe meze fresh. Gati nanje ubutaha ntegerezwa kujayo. Ntegerezwa kuzoba mpari. Twizeye yuko tuza kunezera. Nivyo nizeye kandi urumva ntanezere urumva nabo bashoke gose. Na cyane ko byagutwaye n'ivyungu. Umusaza. Salamu. Safi sana. Muri bon. Nawe ushobibona. Yes. Ikibazo nguma mbaza abandi wacumvise. Ino edition ya kangahe iwawe? Ini edition y'indwi. Uri umusaza kwe. Ari ijambo bamaze gutwara abantu mba nakwise wa kera none baramaze. Mbere iryo jambo kwe wowe ntiwahamagara umuntu wa kera? Ija. Biriya? Oya urumva nka ijanye. Ko nanjye sanze ndi wa kera. No hamagarande. Yes, ni kintu woratira abantu nk'umuntu yagiye mu mavisite menshi. Kimwe gusa iyi programme ya Tembera Burundi hari abantu baba biza ngo n'abanyamahanga cyangwa iki, ariko urashobora kuba utazi igihugu cyawe kandi nawe uri mu gihugu cyawe. Juste. Nta kintu gitangaje nko gusanga uvuga ati ugasanga umuntu bamubwira ati mu Ruboge ni hehe ntahazi, ugasanga wewe wenyine ntuzi ibintu byiza by'igihugu cyawe.
bamva Burundi ni bwiza Burundi ni bwiza ariko nawe ntushobora no kubidemo ntabyutse ni bya bintu muri eglise ngo havuzwe iki ngo byari biryoshye iyo ni edition y'akaryo ko kudekuvura igihugu cawe ukagitembera ukumva uri muhira niki kintu bongeyemwo nk'umuntu yaramaze igihe mu ma edition menshi niki kintu bongeyemwo wowe utabonamwo ubonamwo kare kitari kirimo uko ubibona nawe ucubibona ni comfort excellence organisation imeze neza big up sana kandi urabona ko turi ku mwanya yes bakunzi ba Gatective murano ko tubandanye tuyagisha abantu batandukanye hari umusista ntorengana wewe yagumye yitegura fresh uri bon yego bisa wow witeze iki muri no visit bon kuryoherwa nk'abandi wow kuryoherwa nawe iyi ni edition ya kanga ya mbere wambaye na kinju kandi kinju ngo yagafashe muri visit Burundi wow kuba uje ari ubwa mbere kare niyihe ntambamita wagira ntujemo oya nta ntambamye yari hari nuko bitakunze wow reka twizere yuko uza kunezera niki kintu witeze uvuga ati jewe ndahahamiye hamwe ntokibona visit Burundi ntiyoba yabaye bon oya ntagira ni juste kubona ayo marié touristique nyene tugiye kuvisita abarundi babona yuko ibintu ari by'abanyamahanga gusa batazi ivyo bibanza ubabwiye oya hariho n'abarundi usanga batabizi kandi baba mu Burundi wow nakaryo keza nawe ko kubabwira ivyo wabonye reka tugushimire cyane merci na yes bakunzi ba Gatective murana ko ntitwomara abantu bose nababwiye n'amabisi ashika kuri 6 ariko tuza turagerageza kuyagisha umwe tuyagisha abana bariya Kagaga oji wewe aguma kuri kamera kandi ntarambirwa tubashimiye this is Mr Vibe from Gatective yes bakunzi ba Gatective nkuko mibona urugendo turarutanguye murana ko tugenda tubereka uburundi bwacu igihugu cyacu ciza catwibaruse murana yuko ni umunezero mwinshi cyane ihweze raba ukuntu igihugu cyacu ari ciza cyane gose murana yuko tugenda turihweza ibiti vyiza bikikuje ibarabara ryiza nkuko mubibona turafashe ibarabara tuduka sino bibabwira byose muhava muvuga ati aratubwiye byose tureka kuguma twihweza ariko murabona yuko neza na neza tuko turagenda iyo bibera ibiki ibirori subiramwo ibirori this is Gatective this is Mr Vibe nyuma ya kamera hari Kagaga oji niwe ariko araduha ama image utazosanga handi ama image meza ubona yuko atagase yes chauffeur nawe ntavyoroshe murano yuko iyo ni imodoka imwe mubonye ariko nyinshi zirahari ziri nyuma yacu turaza kubereka mukanya mugumane natwe this is Mr Vibe thank you